tumaze twakira amakada vese avuye abantu bari muri gym tonic n'ahandi mu bisanzwe uko umubiri w'umuntu umeze n'ibiro by'umuntu bitandukana no kuvuga ngo umuntu ku cyo bita endurance iratandukana bivanye n'ingene umuntu afise ibiro ingene areha ingene yakayiwe n'ivyakora no kuvuga n'izindi ngorane afise z'amagara yiwe no kuvuga ngo umuntu afise ibiro 80 nagira endurance cyo no afise 50 ufise ibiro 100 nagira endurance ibiro 50 mugabo majim tonike usanga bose basha mu muziki bakajya ku rugero rumwe kandi umubiri atarumwe turaza kwashika muganga birahambaye cyane kubera yuko icyatumye twebwe tuyumvira ko tubarondera ngo tubabaze bya kino kigo nuko tubona hirya no hino no gamwe cya Gitega harimwo hari uko bivuze amajim tonike hari byo tubona bya sona ibya sona byose biza bifasha ngo abantu mu magara yabo mugabo tukibaza duti byukuri ibyo bintu ntibyari bikeneye abahinga ngo barafise umuganga canke ubushikiranganje burazi ibyo bigo bimwe kumbure udugire ngaho nyene ndayibona muganga yandikira umugwayi sona kuko abaganga bo nyene barazi ingene sona zikora ingene buri umuntu ukora umuganga araguhanura ati uragenda mu kigo ca physiotherapy bagufashe barabe Umuvugizi TV. Miriwe neza abakunzi ba televiziyo umuvugizi Esfa TV. Hey, mwaramutse. Abari mu Burundi uyu twovuga ngo mwiriwe mugabo abari mu bindi bihugu muri sangapi. Ariko mwese mwaramutse gakeye mwiriwe bivanye naho muherere. Ngaha turi ni ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Ibintu bidasanzwe uyu munsi ku muvugizi TV. Twabibabwiye amagara y'abantu ntidushobora kuyasiga inyuma. Kubera yuko iterambere ntirishoboka mu gihe abantu badafise amagara meza yambona kazoza y'igihugu 2060 twohigira ko gute mu gihe abantu badafise amagara meza mu gihe abantu bakijuragirika bagenzi twavuye muri studio tuza uno munsi hagati mu gisagara ahari kigo gisanzwe gifasha turaza kuvyumva turaza kubimenya ariko ndi kumwe uko mubibona n'umuganga twasanze mu ico kigo ariko afasha abarwayi mbere n'abarwayi twabonye ko by'ukuri bishimiye ubuvuzi bariko baraba turaza kwashika ariko bwa mbere turi kumwe nande turi kumwe na muganga Laurent Uwayo Laurent Uwayo muganga ajejwe iki ngaha muri kino kigo ico kigo citwa gute Laurent Uwayo no muganga w'umuyobozi w'ubuhinga mu kigo akaba ndetse n'umuganga akorera ngaha akaba ndetse n'umuganga yabwize mu kigo cy'ababirigi cyegukira kiramwe APF no kuvuga ibyo mwize bijanye no gufasha abantu kugira gute kugira ngo abantu batahure neza ibyo twize bijanye no gufasha abantu icambere kubaho neza kuvura ingwara zitandukanye no guha impanuro abantu bafise ubumuga ubucange buriya hanyuma no gufasha abantu bageze mu zabukuru gusaza neza ndetse no gufasha abavyeyi bagize ingwara zimwe nk'ingwara zo mu kigo kubandanya babaho neza hacanye abafise ingorane zo kwigunya kugira ngo bashobore kuronka ubuvuzi ndetse n'inyishu y'ibibazo bafise mwabyumvise uwo tugiye kuyaga tugiye kumarana umwanya hano kuri televiziyo umuvugizi ugire like j'aime na commentaire mbere ufise ikibazo ucandike hariya munsi kugira ngo muganga Laurent ejo azoguha inyishu tunamutumire ku bibazo byanyu muza kugira azobahe inyishu kino kigo muganga Laurent cyatanguye ryari kigo cyatanguye mu 2022 aho twashobora kuronka urusha bw'ubushikanganje bw'amagara y'abantu babaze kugira amasuzuma abiri atanduka ku rwego rw'intara rw'ubushikanganje hanyuma bakaraba ibikoresho dufise n'abakozi dufise ubuhinga bafise ndetse n'impapuro z'umutsindo bafise ubushikanganje baduhaye urusha gutangura no gukora ndetse banatwemera yuko zo banda dufasha mu bongo ndetse hagati aho ikigo c'ababirigi kirana ibintu byo gufasha bya therapy biciye mu mugambi wabo ishamwe APF
barushize mu rutonde rwabo aho mu bikorwa bakora badutumira kugira ngo tukarize ubwenge abakozi canke abantu bose bashaka kutwitura abimenyereza. None muganga Roriye tubwire kubera iki mwiyumviriye niko baratubwiye yuko ubushikiranganje mu byo bujijwe nk'amagara y'abantu babahaye uruhusha mukorana nabwo ko iki mwiyumviriye kuzana kino kigo ngahe Gitega mwasanze bagikeneye cyane. Murakoze twiyumviriye kuzana iki kigo ngaha mu ntara ya Gitega kubera yuko twarasanze icambere cyo Gitega n'umugwa mukuru wa politiki. Yego cyane. Kandi murabona yuko no mu yidinganizo nshasha Gitega iguma ari umugwa mukuru w'intara zine. Twasanze hariho atabigo nk'ibi bihari bifise ubuhinga bugezweho. N'ikigo cari kihari kimwe twasanze ikoresha ubuhinga novuga bwo mu myaka yaheze ariko butakijanye n'ibihe tugezemo. Aho twaciye tuvuga tuti reka rero tuzane ikigo gishobora kuba gifise ubuhinga bujanye n'ibihe tugezemo. Nico gituma dufise nko muza kubabwira abakozi bari ngaha bariko barakora n'abakozi twarungitse kwiga mu gihugu cy'Ububirigi ibyigwa bihanitse bwo kwa master ma diploma akomeye bari bikigo nyene. Yego. Naho nyene agomba kuca ngera watubwiye yuko muganga arongeye kino kigo yavyize hanze arafise ubumenyi mbega abakozi kuko muganga niko arafasha mugabo harabo bakorana barafise ubumenyi nabo uje bashobora kunganira abarwayi no mu gihe mutahari. Murakoze cyane nkuko nababwiye yuko nagize no kuvuga inyigisho nyinshi cyane nagize amaformation menshi cyane ndetse no muri kaminuza naravyize mugabo ncagira andi maformation menshi cyane muri gisata dafashe mu ngoma y'Ububirigi. Yego. Rero novuga ni aho narose by'ukuri ubuhinga ku buryo muri iki gisata ibitari bike bikeno kugira ngo shobora gufasha ndabifise abakozi dukorana nabo ndabeshe yuko abakozi dukorana muri iki kigo twebwe mu kubatora ngo tubakazi dukoresha ikibazo kuri internet aho nta mukozi aza ngaha kuri abatari umumenyero. Ni kuvuga ngo abakozi turonka ngaha n'abakozi usanga baba abambere mashuri bigamo. Aha novuga ngo turafise abakozi twakiriye ngaha bakora ngaha bize kinesitera ku kigo cya UNSP ngaha Bujumbura. Turafise abakozi bari kuri kaminuza yitwa ICR mu gihugu cy'Ububirigi bari kwiga bize kuri université yo muri Benin Université Bonnet-Caravi. Turafise n'aba comptable bize mu université yino Université Polytechnique Gitega bafise amaniveau de licence. Abo rero turabafite kuri internet kandi turabona yuko ibyo bakora n'ubuhinga. Yego cyane. Ingwara tumenyereye ngaha Igitega canke n'ahandi zibangamiye amagara y'abantu no munsi harimo ingwara mvuge iyo bita AVC accident vasculaire cerebrale hari ingwara z'umutima hari ingwara z'imitsi ingwara z'amagufa iyo baje ngaha muganga by'ukuri murabafasha. Ego murakoze cyane iyo baje ngaha tubafasha cyane kuko abantu mu bisanzwe bagize ingwara ya AVC bashobora kumugara igihande cy'umubiri cyangwa bakamugara umubiri wose canke bakamugara amaguru gusa canke amaboko gusa. Mwico gihe bivanye n'ubumuga bw'umwe wese turabafasha kugira ngo bashobore gusubira mu buzima busanzwe bameze neza. Ego aho naho turavuga yuko hariho abagira AVC bivuye ku murindi wa ingwara y'amaraso arterielle. Abo nabo rero hambavu yaho nk'umuganga turabafasha kubereka ibiti ariko barafata ko ariyo tukaba yuko imiti bariko barafata bayifata neza bivanye n'uko umuganga w'umutima yababwiye. Abafise ingwara y'isukari nawe nyene ari gishobora kwitera ingwara iyo mu gihe yamaze kuba chronique n'indi ngwara y'igipimo y'amaraso. Abo nabo nyene turabarabira yuko hamba bipimo tubagira byagise biko turabe yuko akeneye urgence cyane umuntu yoshaka kugira turabarabira yuko imiti ko arafata bifata neza ndetse tugakurikirana n'impanuro bahawe yuko nimba ari fungurwa bazikurikiza hanyuma twabana impanuro nyene bo bandanya bigenza mu busanzwe. Ambavu yaho hariho n'ababa baramugaye intoki zonyene mugabo akeneye yuko tuzisubira gukora. Abo rero turabafasha kugira ngo intoki tuzisubire kumera kwa kundi asubire gukora akazi yari karakora. Abafise ikibazo kijanye nuko
badashobora gukora ibyo bahora bakora turafise ingene tubavura nkuko naberetse mwabonye ijya boîte naberetse ni boîte de génie ijya boîte de génie préparateur rero ni boîte ikoresha kugira ngo dufashe umuntu gusubira mu za busanzwe nimba ari umekanisye akagira AVC turamufasha hanyuma tugaca musubiza kwiga wa mugabo wiwe wo kumeka mekanisye agaca asubira ku mekanisye nimba yari umushoferi turamufasha kugira ngo ashobore kuronka intoki zikomeye n'amaboko ameze neza kugira ashobore kumugabo umushoferi nimba afise ikibazo cy'uko atakibona igihande cy'umubiri turakoresha miroir orthopédique tukamufasha kugira ngo ashobore kushobora tumugire ikintu bita programmation neurologique kugira ngo ashobore kubona ibimba bye by'umubiri hari ibiri ukubafu no kugira mwavyumvise abakunzi ba televiziyo umuvugizi S4 TV ngaha ku mugwa mukuru wa politike y'Igitega abantu mufise ikibazo c'amagara mutari muzi kino kigo muciture ubuhinga ubumenyi birahari ariko muganga Dr utubwire ibikoresho ubumenyi twavyumvise ibikoresho nivyo igihe mwadutembereza twabonye ko vy'ukuri ibikoresho aho tugeze amaso twari bwabone kandi biri ku buhinga bugezwe mugabo abariko baratwumviriza banadukurikirana babwire ivyo ibikoresho musanganye ngaho mwumvise murakoze cyane banabibona ku masanamu inyuma yanje ariko mubibabwire kugira ngo bavyumve murakoze cyane kubijanye n'ibikoresho dufise ngaha turafise ibikoresho bisanzwe bifasha abantu kugira ngo bagire icyo bita sport de relaxation ni ibikoresho bitandukanye cyane nibyo mukunze gusanga mu centre ama fitness aho naho tuvunira akagohe abarundi ndetse n'abanyagitega muri rusange kugira ngo bagabe tumaze twakira amakada vese avuye abantu muri gym tonic n'ahandi mu bisanzwe uko umubiri w'umuntu umeze n'ibiro by'umuntu bitandukanye ni ukuvuga ngo umuntu ku cyo bita endurance iratandukana bivanye n'ingene umuntu afise ibiro ingene areha ingene myaka yiwe n'ibyo akora ni ukuvuga n'izindi ngorane afise z'amagara yiwe ni ukuvuga ngo nk'umuntu afise ibiro 80 nagira endurance icumi n'ufise ibiro 50 ufise ibiro 100 nagira endurance ufise ibiro 50 mugabo majim tonike usanga bose babaye basha mu muziki bakajya ku rugero rumwe kandi umubiri atarumwe mico gihe rero harabo sport iyo gym tonic igira kamaro nabo yica rero twa abo babagize ikibazo tuca tubakira tukabafasha kugira ngo dukuri nabo bagire muga twasaba yuko nuko aho isigeze nukuri anabafise ibigo by'ama fitness babanza kuza kurondera impanuro ibigo nk'ibi turaza kubashika muganga birahambaye cyane kubera yuko icyatumye twebwe tuyumvira ko tubarondera ngo tubabaze bya kino kigo nuko tubona hirya no hino no gamwe cya Gitega harimwo hari uko bivuze ama gym tonique hari ibyo tubona bya sona ibya sona byose biza bifasha ngo abantu mu magara yabo mugabo tukibaza duti byo kuri ibyo bintu ntibyari bikeneye abahinga ngo barafise umuganga canke ubushikiranganje burazi ibyo bigo bimwe kumbure udugire ngaho nyene iyo je mfise ikibazo c'amagara yanje avuga ngiye kukemurira muri gym tonique muri sona no handi fitness waro bibutira nyene nagomba kuba nziki imbere yuko nja mu ivyo bigo canke ndakago abantu murakoze cyane ikibazo ciza cyane nkuko mwabibonye mu byuma dufise mu bisanzwe umuntu iyahagaze canke ariko aragendagenda umutima uratera ndetse n'amaha umuntu arahemba bako amaha arakora rero iyo urigiye kugira gym tonic canke sona canke ukaja kwirukanga uragira ico bita dépense d'énergie mwico gihe rero urakenera yuko imbere yo kugikinda kimwe cyose baza gupimwa ibipimo by'umutima bitanguranye ndetse bagapima n'ingene n'urugero amahaha ari karakora no kuvuga ico bita saturation périphérique en oxygène iyo usanzwe ufise ingwara y'igisukari ukaba uri ku miti ukamaze ku gico bita zangwara ingaruka de complication ufise igisukari isaba yuko banza gupima ico bita glycémie capillaire ijya tupima ku rutoki ijya turabira urugero ufise usanzwe ufise isukari iri hejuru ico gihe cyo dusaba yuko uja ku muganga isukari imbere yo kutugira kimwe nico cyo tuyihagarika dusanzwe ufise ingwara y'umutima tugasanga ibipimo biri hejuru imashini zacu ko mwayibonye ni imashini zigenda zerekana ugera umutima uri kurakora ugera uvyirabera uri umugwayi kugira ngo bisi ibipimo bikatugira uri kurakora imashini bariko zibroka gazihagarara kugira ngo ntugire ikibazo rero
iyo naho ufise nk'ingwane y'amahaha tubona ko ufise amahaha ari hasi tugunyarukana ku bitaro kugira ngo ikunde banze bagufasha hanyuma tugufashe mu ndege nkaca ndugira ngaho nyene rero ku bantu bagira ibintu bya sona no kuvuga ngo barafata hariho ubushobora bakoresha uburyo bakoresha ariko umubiri ntiwakibushobora gusohora ico bita ivyuya si bimwe bisohoka bivanye n'umubiri w'umuntu hari umuntu agira ibirometero 10 abiruguya gususura nk'amazi n'undi agena ibirometero 10 ntabire no guye rero mwico gihe bagiye muri sona akamaro kayo si bamwe kwa ba ico gituma babwiza kwanza guca kwa muganga bakaja mu bigo nk'ibi tukabafasha akandi karorero ku bantu basanzwe bafise obesity n'abantu bafise ibiro bikeyi bagiye muri gym tonic bakabashira ku rugero rumwe abantu bafise obesity ikintu bazohakura ni arthrose mu mavi nonga mu magufa ugasanga rwaruzi ibitasino hagati y'amagufa waheze n'ingoga ugasanga rero abo bantu baragize muri gym tonic ni sawa muga biteza indi ngorane abo nabo rero cyo tubakira tukabafasha yego canke abantu bageze mu zabukuru hagati y'amagufa rwaruzi rumaze kugabanuka cyane aburumba bagiye muri gym tonic baba ari ukuntu kubani gusongera isi yego abantu baje muri sona uko nabibonye muganga benshi araba ibiro vyiwe akabati ndiko ndagira ibiro byinshi ibinure kumbure kikangende muri sona tunakubura ibiro byinshi cyane yagomba kubanza kuza kwa muganga hama mbega ikindi kibazo bashaka kumwandikira sona mu ntebe kwa muganga sinzi murakoze cyo cyo ciza twebwe kwa muganga aho ngeze uno munsi haba novuga nti umenye vise uno munsi nabwo yuko nagize inyigisho muri APFM kandi zari kubo mpuzamakungu ndetse nagize inyigisho mu gihugu cy'Ubudagi ndetse nagize n'inyigisho ku University y'Ubusuwisi muri Geneve nta ndayibona muganga yandikira umurwayi sona kuko abaganga bonyine barazi ingene sona zikora ingene buri umuntu ukora umuganga araguhanura ati uragenda mu kigo cya physiotherapy bagufashe barabe kuko tubanza gupima umuntu umupima wese nico gituma ko mwabibonye kuri ibyo byuma twaberetse hariho imyimenyerezo irekurira umubiri w'umuntu itababaza uti umugongo igero niyo bageza kugira hariho imyimenyerezo umuntu ajya kugira ngo ibinure bigabanuka mu bwangingo umuntu afite ibinure byinshi cyane uburemere bwinshi yabwiza guca muri kinesiotherapy niho honyene ushaka kumufasha kugabanura ibiro atangaruka nimwe agize tubabeshe yuko mwabibonye hari uburyo bwinshi dufise bwoganura ibiro ku muntu mu gihe yakurikiranye impanuro zo kwa muganga hambavu yaho iyo ariko agabanura ibiro umubiri urahindura ingene uri turakora kuko nyine niba bapimira 105 agapimira 80 umubiri n'ubugikora kwa kundi ku 105 birasaba yuko ca tumushira tumubwira inama kugira ngo iyo yindi foroma afise ishobore kumubera kirumara anayigumeka benshi muzohora mubibona barafata indo akiko mu mabarabara bari mu migwi baraja mu masona baraja hehe bakagira sport mugabo gacusanga ibiro ntibigabanuka ahubwo bitera biduga ni cyazo benshi bafise akaburi nyisho mugabo nikibabunisha kubera yuko ntibaramenya ibintu bya ibigo nk'ibi babyituye nukuri turafasha kandi kagenda neza akaro dufise nko mwabibonye muravye ku biharuro batwitura none ngaraza abantu bafise amikoro menshi hari imiduga kandi imiduga y'abantu bafise amikoro n'abantu bamaze kuba barasomye bakatembera bagashobora kumenya akamaro k'ibintu rero abantu benshi tuvuga tuti hari abajaye kuba kutamenya cyangwa bakaje kubera ko naka yagiye mugenzi wiwe cyangwa akaje kubera ko avuga ati reka nje kuraba mugabo amaze kubimenya baca kwiza kwitura ko bica kimesira bagenzi muriko muravyumva abantu twese turakunda amagara yacu ariko turabe neza abantu tuja mu masport incontrôle ndabivuge gutyo abantu tuja muri za sona hari wambwiye ejo bundi ngo je mva njaja muri sona nkayivamo numva ari uko ndayihaze iyo doze ingana gute ingaruka turiko turavyumva yuko zishoboka mu gihe turi mu bintu bitari contrôle ingaruka kwa muganga ndamwibariza aho Igitega sinaho Igitega mugabo na hari turavyumva dufate ibigo biza bibwira abantu yuko bibavura ingwara zose agurira igipimo akuvura ingwara zose nta Gitega sinkunda kuvuga abana bari ya mugabo nk'abantu nkafohawe nk'akarorero nakarorero kamwe mu bandi sinzi ashaka bariko barafasha abantu
mugabo mwebwe hari ico mupfanana fate nka fuhawe kuri bisanzwe ikora murakoze cyane ni kibazo cyiza cyane ni ukuri twebwe uko nababwiye ni ikigo kizwi n'ubushakashatsi bw'amagara y'abantu ni ikigo kugira ngo tugikore twatanga amadosiye y'ibyo twize mu bushakashatsi hambavu yaho n'ikigo gikora n'ama assurance asanzwe avura abakozi baba barundi n'abatara barundi ndaza kubabwira yuko mu bapartner dufise twakora na Patrice iravura abakozi ba World Vision bari muzanga n'abaseresi ni ukuvuga ngo rero turakoresha na Jubile avura abakozi ba World Vision nayo nyene ni ukuvuga ngo abakozi twebwe iki kigo ibyo dukora ni ibintu bitagarukira ngaha ni ibintu ku rwego mpuzamakungu hanyuma kandi turavye ibiko biraza uno munsi nagira ngo jewe ntanga umuco aho ngeza ubumenyi bwanje aho ngeza jewe mu vyigwa no bandiko ndakora uno munsi ndiko ndagira ivyigwa bihanitse kuri University of Massachusetts mu gihugu ca Etats-Unis nta cuma gipima ingwara zose ndabona ndetse buraya ntaco nabonye muri Afrika kumaze ko ntaco nabonye nibaza ko nta kiraboneka uno munsi kuvuga rero ko hari icuma gipima ingwara zose kumbure n'ivyo nzorondera nkamenya hama kandi ikibazo ushobora kwibaza akabaza namwe gamenyesha amakuru iyo mwumvise ko hariho icuma gipima ingwara zose none mwebwe laboratoire ziba zibereye hiyo by'ukuri amakenga jewe ndayafise sinoyabona nico gituma iki kibazo ndakizanye iwawe kudosa kanya nk'umuganga mbere yavyize ingwara zose ku muntu icuma kizivura nacumbiye mwe n'ivyo bigo nyene sidacumva maopito yo mu gihugu mu bigo nk'ibi by'iwanyu ngabo abo bantu baza denku kumva yuko ngo abavura ingwara zose nico gituma je nagize amakenga mugabo uwo muci kuraduha tuga kwijambo murakoze cyane nikimenya nkunda kubaza abantu none uzosanga cyaca batwitura tuba tubona afise facture nini cyane turakira abagwayi batanze miliyoni 600 wapimye ingwara zose babaha imifuko y'imiti hanyuma ngo barayifashe nta cyavuyemo twebwe ngaha ibiciro ntabanga rimwe babimanitse hajya kandi ibiciro twisunga ibiciro biko byakoshwa mu gihugu rero tukavuga tuti kumbure tumaze kubona twaragize abagwayi barigeze kuja mu kigo gishaca ari Gitega aho sikera abari bafise AVC no kuba bari paralyze barashoboye kuremba gushika aho nyene bahunga mu minsi ya mbere baragiye ari benshi hanyuma mugabo bamaze kubona yuko bariko bararonka ibintu bitari bitasa n'ingwara bagwaye baravuye bose baragamutse rero turavuga turashima yuko ndetse n'Igitega abantu barashobora kwirukira ikintu mugabo baragitohoza bakamenya ati ibiko bigenda neza cyane bigenda neza badaca umwanya gusa hanyuma kandi namwe bamenyesha amakuru muze muradufasha umuntu uvuze ko bamuvura ingwara zose ni kuvuga yuko no gusonza ntiyashobora gusonza ngira kongera tufate bavura inzara rero tuti none umuntu azi ko bavura ingwara zose ntiyashobora kugira grippe ntiyashobora kugira na kino rero tuti none ko tubona scanner ari yibona nko mu mutwe ico cuma kiba cabonye mu mutwe no mu mutima no mano mu bitigu kabone imisoso n'amagufa n'amaraso byose abuzi n'umuntu yabimbwiye ndiko ndamubaza ingene bigenda we ambwira yuko ahubwo ngo n'umuti ngo ikigenda kwandikira na doze yawo irakubwira ingwara ama ngo n'umuti impande uzofata doze yawo birumwe n'umva nimba biruko ngo barubohinga ngira ngo bugezweho ndabibaza ko atari byo kuko none turavye umuntu afite ikibyimba nko mu mugongo ico cuma kirakibona cyane kubera iki ico cuma cyandika imiti gusa kitabaga abantu ikibazo baje bamenyesha ko muza muraraba kuko cowa nimba kibonye ufite ikibyimba ko cakupira ingwara zose gasanga ufite nk'utubuye mu mafyigo cyane mu gitigo ye calcule biliaire cyane calcule reno co biza guca kitubaga kadukura cyo kwandika ati genda ubagwe mugabe ico gipimo ico cuma cyandika imiti gusa niho rero twebwe baganga haje umuganga ntashobora kuvyemera kuko ibyo mu isanzwe kumbura abikora barafise ingene babikora mugabo twebwe turemeza yuko ibyo hano tukoresha ngaha nta n'ubushuti tuziga tugenda nabo bantu kuko turabona yuko bitasa n'ibyo turakora kumbure tuzoronka n'akandi kanya keza tuganire n'ababijejwe mu magara y'abantu haba mu ntara kumbure no hejuru tumenye umuco kugira ngo twumve neza yuko wosanga kumbure bafashwa mugabo amakinga yo ntiyobura mwavyumvise rero abakunzi ba televiziyo umuvugizi S4 TV amagara yacu ngaha Igitega ari twararitswe kandi ku buryo butomoye uburyo buzwi no mu bushikiranganje abavyize barabinonosora iki kigo muciture
mukanya arababwira neza iki kigo kiri kumbure amasaha mwakirirako abantu mwakira mbega dogiteri mwakira abantu bose agize ikibazo akeneye kinesiotherapie réadaptation buri wese arabitura ngaha ego cyane iki kigo nkuko nababwiye twakira abantu b'imigwi yose twakira ab'imyaka yose abana abakuze n'abatama bageze mu zabukuru aho rero shatse kuvuga ko abantu bantahure neza umuntu wese arakirwa bivanye n'ingwara afise nababwiye yuko turakira abagwayi baje bivuza ari bashasha turakira abagwayi baje barungitswe n'abaganga b'abahinga ubona yuko bakeneye ngaho nkuko mwabibonye hariho abaganga b'abahinga bitwa neurologue batumikira abagwayi abafise ingwara za neurologie batumikira abagwayi ingwara z'imitsi turakira abaganga barungitswe n'abapediatre ku bana bafise icyo cy'ingwara zo guhema nabi za asthme na bronchiolite kumbure banavukanye n'ubumuga canke bavukanye icyo bita infirmité motrice cérébrale vyanse ko bicara canke vyatevye kuri ico kiguma aho bose barokera ngaha turarukira n'abandi bagwayi bavutse batameze neza mu mutwe ugasanga bari mu bigo by'abamugaye tukabakira ngaha turakira n'abandi bagwayi tunikirwa n'abaginekologe nabo no kuvuga ngo n'abagwayi babaje ingwara zo mu kigo abagize icyo bita operation fistule obstétricale bose kugira ngo ijyango ari kujojota ntibandanye canke ntizogaruke babiza kugira kinesiotherapie ivyo ni mu bintu recommandation ingene tubavura mugabaza ngaha bavuye mu barukora abaginekologe canke bakaza bonyene bavyumvise bagavugana n'abandi baganga turakira n'abandi bagwayi bavuritse bashyizemo ivyuma bakabagwa n'abaganga babaga bashubija abo nabo baraza ngaha bafise nk'ivyuma tukagira kinesiotherapie kugira ngo asubire kumenyera ukuguru nimba kuri mw'icuma niguce kumugara ndamenyesha yuko mu gihe bagukoze kinesiotherapie iza gutangura kare itanguye iteba umuntu amaze kumugara tuza muzona n'abantu bashira mu icuma ugasanga ukuboko kwabaye nk'umuheto kandi bagikuye ivyo rero nivyo twe dukinga ngaha ugasanga umuntu wavuze mu icuma mu ivi ugasanga afise ukuguru kumeze nk'umuheto kubera yuko nta kintu yagize hanyuma turakira n'abandi bagwayi rero barungitswe n'abaganga b'abantu chirurgien babaga ingwara zijanye na ziva ku umugongo mugabo bahinga cyane yabaye nk'ababaze discale baragira kinesiotherapie abantu bagize izindi ngwara mugabo bakabagwa n'abahinga batumikira ngaha kuko bagwaje ku reference bakika modonance tukabakira hari abaganga bafise abarimatologue abametsani matologue batukira abagwayi canka bita les médecins physiques de la réadaptation médicale bagice bita MPR spécialité batumikira abagwayi bafise ingwara z'umugongo canke ingwara zijanye na arthrose cyangwa polyarthrite rheumatoide no kuvuga ni ingwara ico kuva kwibungwa ry'amagufa canke rikava kwigabanuka rya gwa ruziri hagati y'amagufa bita synovial canke bakagwara ingwara z'umugongo zidakira ndetse batumikira nk'abaneurologue n'abatumikira abagwayi bafise ico bita nerve sciatique barabyumva nerve sciatique izindi ngwara canke bafise aba interniste batumikira abantu bafise diabete bafise ico bita neuropathie bamaze kugira ama complication périphérique abo nabo baza bafise ingorane z'ibinyanya bidahera yaba izindi ngwara zo mu zabukuru batumikira amadido Parkinson batumikira ni ingwara usanga umuntu aguma jugumira izo batumikira tumufasha ingene ashobora kubaho neza ambavu yaho turakira n'abandi bavyeyi bakeneye kugira bitegura kuba kwigaruka bakeneye yuko bazotera igise neza kugira ngo duhe inguvu amadamu wanje nkobo yibungenze ndashobora kumurungika ngaha mukamufasha kugira ngo aho mwaracerewe no kuvuga yuko duja tubafasha tukaha inguvu iyi umubiri useguye igisenge iseguye igitereko kugira ngo arikara sunika yari karibaruka bimworohere cyane kandi bimeze neza cyane ndetse iyo yibarutse urabona ko umuvyeyi yibarutse kenshi aramera nk'ufise inda ivyimbye gatoya igenda rero murazi yuko uko haca iminsi itera igenda abakenyezi rero usanga ariko bavuga ngo gikunda ngo amagene bakambara ibutura 3 canke 4 canke bakambara ibisipi cyangwa bagakinira ibindi bitambara byinshi ngo kugira inda igende tubabesha yuko ijya bayita kiné di postpartum ijya abageza kuzanga mu bigo nk'ibi kugira ngo tubafashe mu ndwi zibiri umugore acishura ko ari imfite yakiri nkumi yego mwavyumvise ariko abidusigurira neza muganga nivyo bashobora kubafasha ibyo mutari muzi na jewe vraiment ndavyumviye ngaha bimwe urindiriye iki kumbure ko twasozera kino kiyago aca atubwira nk'abari mu zindi ntara
ni gute mushobora kubafasha shaka umuntu ari muri karusi ya kera ari hariya mu rutana ya kera turi ngaho igitega ku mugwa mukuru biramworohera bigenda gute twabafasha gute ko umuvugizi TV ishika kure kubafasha gute murakoze cyane banze imbere yuko ndabishura nababwire yuko iki kigo uretse yuko abantu batakimenya cyane kumbure badakunze gusoma cyane ni kigo cyabiza gufasha abantu benshi harotera kamo abantu benshi bakeneye iki kigo hariho igisata kijejwe ico bita la prévention no kuvuga ni gisata naho wobukomeye kwikingira hakiri kare za ngwara ziva ku zivumbuka ry'umubiri w'amaraso za ngwara zituma ashobora byo kumugara ukaza ukagira bakakora ibyo byiza gukora aho ndavuga nk'abantu vunira akagora abantu bakora mu mabiro umwanya munini cyane bicaye abakora mu mabanki mu finance no mu yandi mabiro akomeye abo bantu iyo bikoze imyaka 30 40 imyaka 50 56 baragira umugongo udahera abo rero bakiko barakora akazi babwobwirije kuba bo kwitura iki kigo kugira ngo tubafashe bita la prévention on yagira ati vomye prévenir que guérir voilà hanyuma kandi tushotuvuna akagwe nk'abamotari abamotari mu bisanzwe kujya kuja ku moto kugira ngo yaratari n'ikaburimbo wabwiza kufisho bita corse rombere ni musipi twadufise nga duhawe abantu kugira ngo usegure uruti rw'umugongo hajye uri kuriceka aya magufa ntagenda akora ku muti rw'umugongo uzogware yani canye umugongo abo rero nk'abamotari babwiza kumenya yuko iki kigo ari ciwawe kugira ngo bakinge bariko baravyumva kugira ngo bakinge hanyuma ikindi kintu tuvuga n'abantu batwa abashoferi mu mabicaye nabo bafite bagira umugongo udahera ngira ngo umugongo azogira mu nyuma maze ko genda kura ngabasange byavuye kuri akazi yamye akora kiri yego hanyuma kandi abo bantu abatlete abakina football babwiza kuza tukabafasha kubereka ingene babwiza kugira ngo cacu rwaruzi ntirushoke ruhera n'ingoga mu gihe bariko barakina ko barakoresha cyane hanyuma kandi abandi bantu bakunze bakenera iki kigo cyane n'aba bantu batigira bakora umwanya muto bari sedentaire abantu bavyushe abantu baguma bari manama bafite umwanya wo kugira siporo babiza kuzaga ngo tubafashe tubaze gupima by'ibintu twabere kugambere tubereke siporo bakeneye kugira ngo babandanye baho neza haba byaho rero muravuga muti umuntu ashaka kuza kwivuza akaza kugicira cyaka avuga ati jewe ndafise uko nigira turagira ico bita amaso spécialisé à domicile no kuvuga naho nko daberetse ibitanda spécialisé portable abibonye dushaka gutwara ukamengo na kavarize umuntu yitwara bomboje duhuye mu barabara ntumye ko ari igitanda ni varize mugashisi wawe candakizwa ko naberetse ndakuvura hanyuma gacuriha kuri konte cyangwa ukariha ku kwezi ushaka kwiyabonesha ukabika takariha ku kwezi ushobora kuba uti ndi muri sosumo turaza kuvura cyangwa uti ndakeneye ndi mu wigi turaza kuvura bivana n'ingene n'amikoro y'umuntu murakoze hanyuma kandi ku bakozi bivuza toko n'amasurance nicyo turakora yafashe kugira umukozi wa leta turamuvura kandi n'amahoro bigenda neza ukoresha ubuvuzwa na BIC turamuvura ubuvuzwa na INSS turamuvura ubuvuzwa na misati turamuvura ubuvuzwa na Jubile turamuvura ubuvuzwa na Pactiris turamuvura ubuvuzwa na Mitwalite Kigali turamuvura no kuvuga ngo abagwayi barisanze andika muri commentaire nimba ufise ikibazo tuzosubira tugaruke muganga Rori atubwire isho kibazo cawe ariko wumve yuko amagara yitwararitse tugomba gusozera rero muganga ari akabazo kamwe kanjemo ubunyene bagiye abantu bagira amasport uroma le dimanche ugasanga abantu bagira amasport ikivunga barahuriye hamwe n'imigwi yitwa ukuna kuriya bajya abantu nabo harakantu barakiriye guca bajya abantu tubaha inkibuzo ni ubusanzwe bajya abantu urabona ko baragenda bakagira sport ari kivunga mugabo babwiza kumenya yuko hageze muri eterema bagize chauffement uko kesho usanga abantu bazina nka club ni vyiza ko haba club kugira ngo abantu babandanye bagira imibano neza abantu babane neza babungurana ubumenyi mugabo babwiza kugira echauffement yonyene
mugabo bagize hageze cyo bigira etirema bagize kuza mu kigo nk'iki kugira ngo bagire etirema ihuye n'umubiri w'umuntu nabonye nuko ko ari benshi abantu bagira siporo bisawa bagira na etirema idahuye n'umubiri w'umwe ko nibanganya iriro nibanganya endurance nibanganya n'ivyo bakoze ndabakaro gasanzwe umuntu ari muri ya migwi ari mu byahoze ari umusirikare uwo muntu aba ari entraîneur hanyuma agaca mu wundi muntu yari umumotari uwo muntu urumva ko atari ifise endurance imwe agaca mu wundi muntu yari umu athlete urumva ko bagize ariko bari kuri tele bose bagira siporo imwe bari kuri tele siporo imwe kandi endurance si imwe akazazo bakora si kamwe uko umubiri ukoze si umwe ibiro si bimwe ndetse n'ibipimo by'umutima ubipimisa agatari bimwe muravyumva yuko dukeneye impanuro nyinshi kugira ngo amagara yacu abandanye ameze neza twiture kino kigo rero bacita gute centre professionnel de kinésithérapie et de réadaptation kiri neza na neza ngakugwa mukuru wa politique babwire neza dogita kiri hehe uze kugira ko mbere babwire nimero de telefone ko ari umuntu ashobora kuba kure bayo guhamagara kiramajahe neza na neza hama nimero de telefone murakoze cyane iki kigo rero centre professionnel de kinésithérapie et de réadaptation kiri mu ntara ya Gitega nukuri nyakubomesha ko kiri ahanyene mu gisagara cya Gitega yego kiri ahanyene mu ihuriro kiri aharabona n'ishyirahamwe posita yego muri quartier Chatanya ari bita ku binyoni nuko ku binyoni hari ibihungarema byinshi tubona biri mu giti ubonye ibyo bihungarema usanze nk'ubyagiye nko gutembera kandi ari nk'imakebuko urumva ko ucubazo kinyereka ahantu kwa Munyarwanda n'ahantu bahindura ibikate harafatanye barahazi kandi benshi hariho pankarte iri hepfo uvuye kuri poste n'iri haruguru uvuye mu Rutana bose urahabona ukeneye ubufasha cyangwa ukenera icubaza ufise nka societe cyangwa abakozi ukeneye yuko bagira bahabwa impanuro bijyanye na médecine du travail icyo bita ergonomie icyo nagira mvuge abakozi bakunda kugwaragurika ingwara ziri na kukazi abakora mu industrie bantu akomeye ahindura ibintu uraza gusaba ubufasha tugakuha impanuro hanyuma ugaheza ukareba expertise d'accord turi ku nimero 38 amajana 397 amajana 560 iyo nimero uhamagaye ubufasha uraburonka ndetse ambavu yaho turafise n'urubuga urashaka guca kuri site web turafise www.cpkr.bi urashaka kubibona urashaka kutwandikira mail kuri cpkr@gmail.com no kuvuga ngo turafise urubuga rwa Facebook urashaka kwandikamo cpkr tuna page yacu n'ibyo dukora urafise urubuga rwa Twitter urashaka kuja kuri Twitter cpkr ukabona ibyo dukora yego murakoze akajambo kanyuma dusoze ikiganiro impanuro uha abantu mu majambo mu segonda nka 30 murakoze cyane reka mbere hari kandi kanagenda kubwira ufise ikibazo abantu bagira ibyo bekiye bagira impanuro genda bari watweretse bekiye yego baje bakora amabekiye umuntu wose yavunitse wagikoresha bekiye uko ashaka uyasiko bigiye yabwiza gucanga tukamwereka bekiye amanimero yiwe akeneye kugira ngo bikunde bekiye azokoresha ishobora kumubera kirumara akitse ahamano nahadu nabibersa nka wabitweretse ko usanga hari umuntu afise bekiye bwo usanga yamengo yaramugaye kubera yuko iyo bekiye yiwe iramusumba wayimukoreye mega ntiyamupimye nico rero kuri mwe mufise ubuhinga bavyumve akabijya rero karinga ku kigo nababwiye yuko dufise abanyeshuri bari ukarisha ubwenge ku rwego rudasanzwe mu cy'ubirigi rero nabo ufise ikibazo gikomeye turafise assistance en ligne mu gihugu mu bihugu bya Buraya no kuvuga ukeneye ibindi bintu bidasanzwe no kuvuga ku rwego rwo hejuru ufise nka mikoro menshi urumva ibintu bitanu babyibushe yakubaho urabona turagufasha turafise point focal turafise na antenne mu gihugu Buraya catugufasha ntangorane ukeneye gutuma kwikoresha ufise uburyo utangaho ukagikomanda ukakiriha kigashika imunda marembo ukagitora ufise proteze ukeneye nuko nyene turayikuzanira ukayitora ngaho impanuro je no haba abariko batwumviriza dusozera kino kiganiro yego hariho impanuro noha abariko batwumviriza nazo ziri bwoko butatu nuko musanzwe ni byiza gukinga usumba kuvura hanyuma twemenya yuko uko umubiri umeze gute ku modoka uwitayeho uramara umwanya muremure umeze neza mugabo uwuretse
kuri imodoka aragiye ko transit hagiye ukajegera no basaba yuko nk'abantu boza barasoma barakurikira ibiganiro nk'ibi kugira ngo bamenye yuko babwirizwa gukinga bataramera nabi bakaza kugira ico bita massage de relaxation bagira ico bita sport de relaxation professionnel avec des médecins avec des kinésithérapeutes bari bavyize basaza ibyo bakora ari navyo buhinga bwabo bakaza kugira ico bita la performance de chute umuntu afise agomba gusaza umuntu ashaje urabona nyakuba mumenyesha makuru urabona ko umuntu avutse aba avuka yunamye hanyuma agakura agahaguruka hanyuma iyo ashaje aca yunama kugira ngo urupfu ruzomukure hagufi urabona rero umuntu asha gusaza agenda agororotse benshi bari bazati none ko abazungu benshi basaza bagororotse mugabo ni kwere bigo abantu bose nk'ubu abantu bose bageze mu zabukuru bareze imyaka 55 bagize guca ngaha nawe batagwaye kugira ngo tumupreve nico bita chute azogume agire ico bita le vieillissement normal agasaza nyine ari umujene ubona ko ari umuntu agororotse ari active yambara agakoti n'ikaruvati kagenda neza hama afise ibiro byinshi nabo no bahanura kumenya yuko ibiro vy'umurengera birajana zindi ngwara z'ivyuririzi zishobora gushika umuntu nk'ingwara y'igisukari ingwara y'ivumbuka ry'umuriro w'amaraso ingwara ya gute n'izindi zishobora kujamwo rero mu w'igitata cacu acagira n'amarthrose amatroze mu mavi cyangwa kwatambuka hamba vuka cyane ingwara zo guhema nabi cyangwa ngo zarahirira gahirira ingwara zo mu mafyigo ngaha mu mayungiro y'amagufa azigwara rero abantu bakene yuko baja mu bigo vya kinesiotherapy sabo kuja muri sona cyangwa muri gym therapy oya ahubwo bakwiye kwegera ibigo nk'ibi umwe wese ikimwegereye ahaye hari biri Bujumbura hari biri Muyinga hari biri Ngozi ufisa akabijya avuga ati ashaka gukora aregera iki kigo twamufasha yego kandi namwe gabesha makuru muzoze muraza ko namwe bwe mwica mwanya munini kugira tubafasha oya jewe nzobo wa mbere kuza muri kino kigo ndahabo sanze ibintu bikomeye cyane ntarinzi nzobo wa mbere mbere sinajewe gusa na madame tutozanana kuko numvise yuko ubufasha bwo ngaha ari ntasubirizwa abakunzi ba televiziyo ubuvugizi Espoir TV dusozere ngaha kino kiganiro twibaza neza yuko ibyo dukuye ngaha tuzobishira mu ngiro kandi tukitura ku bwinshi kino kigo kibwira mugenzi wawe nawe akibwira mugenzi we uko amagara bavuga ngo namaza seseka ntibayore ntuzoza kurondera kwivuza kandi waramaze gusinzikana muganga tubashimire cyane murakoze cyane namwe abakunzi ba televiziyo muvugizi Espoir TV ikiganiro cyo kize ngaha ibindi byo birabandanya ugire like share na partage kugira ngo ikiganiro gishike kure tubanaye twubaka umuryango amahoro y'Imana bane namwe Umuvugizi TV.